Reka nsubire ndabaramutse n'abahakaze banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya na makuru tuzagarukana ni kwiyibanda mu gisata ca politike ndetse no mu bihangange bihari biri ku butegetsi. Hari amazina nubwo tutari twayamenya neza ngo tuyabatangarize yarongitswe imbere y'umukuru w'igihugu. Aya akaba ari amazina arimwo bamwe mu bategetsi bakomeye cyane iyo bamwiperereza mu gisoda ndetse no mu gipolisi bakoranira vya hafi n'abagwanyi ba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe y'ibintu bikomeye gushika ibintu bikomeye nk'idosiye n'ubundi yageze mu biro vy'umukuru w'igihugu cyane cyane kuri abo baba bafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abagwanyi baheruka gutera igihugu c'u Burundi ndetse bakanagihekura. Urwego ruba rusigaye rwonyene rwogera ahantu hose rutarinze gusaba uruhusha n'urwego rw'iperereza nkuko vyakozwe imbere yuko Arengiyome Bunyoni afatwa agapfungwa. Hari abandi bategetsi bagiye gusakwa. Tubibutse ko ku bwa Bunyoni harasatswe ingo z'abategetsi bakomeye cyane harimwo nk'urugo rw'umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Daniel Jaras Ndabirabe, urugo rw'urongoye umugambwe SNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Nyeniteka Reverend Ndikuriyo, urugo rwahoze ari umuhisi Petero Nkurunziza Denise Bucumi ndetse na Edward Nduwimana yahoze ari umuhuza w'abarundi. Aba bose barasatswe ku gihe ca Arengiyome Bunyoni. Gusa kuri iyi dosiye irabana n'ivya RED-TABARA hoho biraza guhindura isura. Abaza gusaka nta bantu baraza kuba barungitswe n'umukuru w'igihugu bwiwe. N'amazina yatoranijwe mu bandi bose bakorana n'urwego rw'iperereza. Bikaba binavugwa ko abo bazoja gusaka ivyo bihangange ari abizigirwa cyane ba Perezida Varisito Ndayishimiye. Urwego rw'iperereza ni urwego rufise ububasha budasanzwe aho ruja no mu bigo vy'itumatumanako rukaraba ingene ubutumwa bwagiye burahanwahanwa buvanywe mu matelefone ya bamwe buja burungikwa ku y'abandi. Aha rero abategetsi bose bameze magabo. Ni mu gihe inzego z'iperereza zatanguye kurikanura cyane, gusa buri ruhande n'ubundi bikaba binavugwa ko rufise abasumyi b'amakuru barwo. Perezida Ndayishimiye arashaka guhana izi nkozi z'ikibi, ariko nazo n'ubundi ingene ari benshi cyane ngo ntiyobahanira icarimwe ngo igihugu gisigare gitekanye. Aba bantu ni abantu bafise ijambo ridasanzwe ku mutekano w'igihugu, ni abantu bafise ijambo ridasanzwe ku itunga ry'igihugu ndetse n'abantu bafise ijambo ridasanzwe mu mugambwe wa SNDD-FDD ndetse no kuri politike y'u Burundi. Ngo kubagwaniriza icarimwe rero biri muri bimwe mu bintu bishobora kunaniza Perezida Varisito Ndayishimiye n'ubundi bikarangira atanga ingo igaragara afashe. Hari amakuru ariko aradushikira avuga ko bamwe mu bategetsi baba batanguye kunyegera, abandi baba bashaka kuva ku butaka bw'u Burundi bakigendera. Ni mu gihe isoko ryo mugambwe SNDD-FDD ritashimye kwivuga izina naryo ritari ryavyemeza neza ko abo bategetsi baba batanguye kugenda, gusa ngo imyiteguro yoba irimbanije mwibanga. Ibi bikaba bibaye nk'igihe Arengiyome Bunyoni yari agiye gufatwa ngo apfungwe. Akaba ariho bari batangaje ko yoba yashitse mu gihugu ca Tanzania. Ngo Bunyoni rero ico gihe yoba yarifatiye mu gahanga umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu kuvuga ko umuzingi wugaye w'ibihangange mu nzego z'umutekano Cercle des Generaux wawushije ijambo mu kwemera ko neva ari watwara igihugu. Ivyo ngo biri mu vyo Bunyoni yavuganye agashavu abaza bamwe mu bubatse uwo muzingi wugaye ingenewe nk'inaribonye mu kuvuga yemye mu kwiyemera mu kurinda no kuba afise amahera menshi bamwangiye kumuha igihugu bakagiha umuntu atazi kurasa ijambo. Binavugwa ko ngo aba baba bagiye gukorwa ko amasakwa n'ubundi ari mu bamye begereye cyane kandi bari bafitaniye imigenderanire idasanzwe na Generali Arengiyome Bunyoni kuri ubu we ariko barizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Aba bose ngo akaba ari abashaka kuburabuza imigambi y'umukuru w'igihugu ku Barundi n'icyo Varisito Ndayishimiye ngo atayigerako batazomwongeza n'ikindi kiringo. Gusa igihari nuko kandi muri uyu mugambwe ho birabandanya kuyangara. Ni nyuma yaho
hakoranye inama y'inararibonye bikarangira atangingo ifashwe, ahubwo hajemwo ivyo kwagirizanya ico uruhande rumwe ku rundi rutagenda rukora. N'amasakwa rero, iri sakwa riza kuba ni isakwa riza kuba ritoroheje cane, kuko ni isakwa riza kuba ryarungitswemwo abizigirwa b'umukuru w'igihugu. Ni isakwa kandi buri mutegetsi wese yokwitega, kuko kuri ubu uretse urutonde ruri mu biro vy'umukuru w'igihugu, abategetsi baza gusakwa nabo ubwabo ntibari bamenya ko bari busakwe, kiretse abafise abinformateri mu biro vy'umukuru w'igihugu bashobora kubaha amakuru. Gusanga aya makuru nayo kuyamenya bimeze nkayo kumenya umugambi wari uhari wo guhindura amafaranga y'ibihangange ibipapuro, nk'uko vyabaye n'ubundi mu mwaka uheze. N'ingingo iri mu karwi k'abagabo bake cane itegerezwa kuja mu ngiro, mu nyuma abandi bo bakaja babona bashikiriwe. Ni mu gihe kandi ngo umugambwe seneri wazibiwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, ngo mu gihe wagomba gutora umuti w'ingorane ziri muri wo. Umukuru akaba n'userukira uyu mugambwe seneri imbere y'amategeko yarandikiye urwandiko umushikiranganje w'Uburundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu kw'igenekerezo ya 26 Ruhuhuma. Umushingamateka agatorwa amenyesha ko uwo mushikiranganje ko ariko atunganya ikoraniro ridasanzwe mu ntumbero yo gutora umuti w'ikibazo kiri mu mugambwe seneri. Iminsi ibiri nyuma yaho umushikiranganje yishuye ko ibikorwa vy'umugambwe seneri vyahagaritswe ku butaka bwose bw'u Burundi. Muri Kigarama umwaka uheze, umukuru w'igihugu yari yamenyesheje ko umukuru w'umugambwe seneri akaba nawe awuserukira imbere y'amategeko ngo ari wategezwa gutorera umuti ibibazo vy'umugambwe wiwe. Agatorwa amenyesha ko yikoze ku mategeko agenga umugambwe mu ntumbero yo gutorera umuti izo njyane ziri muri uwo mugambwe biciye mu ikoraniro ridasanzwe. Mwikete yandikiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, agatorwa amenyesha ko agomba gutunganya ikoraniro ridasanzwe ryari kuba kuri uyu munsi igenekerezo ya 2 Ntwarante ku ngoro y'umugambwe iri muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Yatomoye ko imvo y'iryo koraniro yari ugutorera umuti njyane ziri mu mugambwe seneri bisabwe n'indongozi zo mugambwe ku rwego rwo hasi. Agatorwa agasigura ko yishimikije inyishu yatanzwe n'umukuru w'igihugu ku kibazo c'ubumenyeshamakuru, akaba ari muri Kigarama guheze mu ntara ya Cankuzo mu burengero bw'igihugu, mu kiganiro ku banyagihugu n'abamenyeshamakuru. Nk'uko vyerekanywe n'indongozi za seneri ku rwego rwo hasi biciye mu bisabo vyabo, ukuvugana hagati ya bene kugira ikoraniro n'urwo rwego rwa nyuma, kandi niyo nzira rudende irashe yo gutorera umuti ukutumvikana no kutabona bimwe kumwe bikibonekeza hagati y'umukuru w'umugambwe na bamwe mu bagize urwego rwo ku rwego rw'igihugu bahagaritswe mu mabanga yabo. Akaba ariko bisigurwa na Gatorwa amenyesha ko n'indongozi ziri mu bihano zategerezwa kwitabira iryo koraniro. Ibi rero ubushikiranganje bwavyanse. Adatevye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwashikirije ko bwanse iryo koraniro. Umunyamabanga mukuru w'ubwo bushikiranganje yita ako kigoro nk'ukwimenyera kwa Rwasa, akanamugabisha ati turababajwe ubugira kandi n'ukwimenyera kwawe imbere y'amategeko twaguhaye biciye mu makete twakurungikiye. Turakwibukije ko ingingo ihagarika ibikorwa vya seneri itarahinduka mu gihe cose mutarigera mwerekana ugushaka na guke ko gutera intambwe mugana ishobora ko n'igicuka ciza mu nzego nyobozi zatowe hamwe no hagati y'abanywanyi banyu nyene. Akaba ariko vyanditswe muri iryo kete. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi seneri haraheze igihe uri muri izi ngorane n'ubundi z'uburongozi. Ababikurikiranira hafi ntibarya umunwa mu kwibaza ko indyane ziri muri uwo mugambwe waruka gushingwa na Rwasa agatoye nyuma gutakaza FNL ziriko zihabwa inguvu n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Cibitoke abantu babiri bishwe mu minsi idashika ibiri. Abantu babiri barishwe mu makomine ya Bukinanyana na Murwi ho mu ntara ya Cibitoke. Amatati y'amatongo n'ubusuma bw'ubutare ngo nivyo ntandaro y'ubwo bwicanyi.
ikiziga c'uwa mbere yishwe azwi ku izina rya Jacques Ndayishimiye w'imyaka 62 yaciye umutwe yakoreshejwe igipanga catuwe ku igenekerezo ya 29 Ruhuhuma. Ubwo akaba ava ku mutumba na zone Buhayira muri komine Murwi, akaba n'umuvyeyi w'abana 8 n'abuzukuru batari bake. Yari yikekwa ko ari umupfumu. Amatohoza ariko araba yatumye abantu babiri bahagarikwa n'imbonerakure. Bw'amasoko yacu uwo yishwe yaheruka gutsinda urubanza muri sentare nkuru y'intara, urubanza rw'amatongo yaburana n'abo mu muryango wiwe. Igwirirana ry'ubwicanyi riribonekeza muri iyi minsi muri iyo ntara ya Cibitoke, aho Charles Ndayizeye umwivyi w'ubutare w'imyaka 21 yishwe na mugenzi we Serge Niyonteze mu ijoro ry'igenekerezo ya 27 rishira ya 28 Ruhuhuma. Ubwo bubisha bwabereye ku mutumba wa Nderama zone Bumba muri komine Bukinanyana. Amakuru twaronse akavuga ko ubwicanyi bwimonogoje muri iyi minsi hagati y'abimbo butare mu Kinyegero. Umwe mu bajejwe intwara akamenyesha ko uwo muyabaga yishwe na mugenzi we yashaka kumwiba inzahabu muhisi yari yanyegeje ahantu. Urupfu rw'uwo yimba ubutare ruremezwa kandi na musitanteri wa komine Bukinanyana, akanamenyesha ko abo mu muryango w'umuhisi bahatswe kwihora mu kugerageza kuniga uyu yamwishe yo hadaseruka abapolisi. Buramatari wa Cibitoke bakaba asaba abajejwe intwaro mu makomine kurwiza amanama yo guhimiriza mu ntumbero yo gukinga ubwicanyi buva ku kutamenya. Kareme Bizoza yemeza ko agiye gukurikiranira hafi uko amadosiye ajanye n'ubwicanyi bwakozwe mu ntara yiwe akaba akigandiye mu butungane. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyona ko kugira ngo utocikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzi bawe, kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.